rasiyo ntihabwe icyubahiro. Ubwa gatatu hari itariki 2 z'ukwezi kwa kane, hari mardi mu gatondo, genda muri dushe nk'abandi bose, hanyuma candanyerera. Shimye Imana ko yansigamye ikandinda, nta gufa na rimwe ryavunitse kandi sinapfuye, ihabwe icyubahiro. Abumvise amashimwe yanje mwese Yesu abahezagire. Uwiteka Mana ndagushimiye. Ego niwakira amashimwe yanje kubera kuri umuzigamyi wacu. Aba batabaye barakwita umutabazi, abantu bakuye kure barakwita kuri Imana y'ubushobozi, abamaze intimba bavuga kuri Rumani. Haleluya. Ndagushimira iki gitondo kumpaye gukandagiza ikirenge mu ngoro yawe. Nari nabikubwiye Mana ku munsi nzosubira guhonyaza ikirenge mu ngoro yawe, nzogushimira imbere y'ishengero. None urakoze kubishoboje. Ibisigaye ibyo wakoze nibyo byari bikomeye, n'ibisigaye nakuzi nk'Imana ishoboye. Ndabigushimiye. Abaganga bose bo kwisi, mu izina rya Yesu Mana